turabaramukije kandi turabahaye ikaze mwa kino kiganiro cyacu ni mu kibano media. Mu mvugo y'ikirundi canke yaba y'ikinyarwanda hariho abakunze gukoresha imvugo igira iti nta mvura idahita. Mbega iyo bavuze ati nta mvura idahita bisigura iki canke bitwigisha iki? Tugira tubirabire hamwe twifashishije uno mugani. Murakoze cyane, hama reka tugumane kugira twumvirize uno mugani. Tugerageje rero gutora umugani two kwifashisha kugira dutahure neza iyo mvugo igira iti nta mvura idahita. Reka twumvirize ino nkuru. Habaye umutama mu kijiji canke muri village bivanye n'ururimi ukoresha. Uwo mutama yari asanzwe afise ikinogo yimbamwo amazi. Ico kinogo canke turashobora kucita mu kinofunofu water well, nuvuga n'ahantu yari asanzwe yimba amazi avuye mu kuzimu. Hama haca haba akayabu yari asanzwe atunze mu rupangu rwiwe. Niho hagira umunsi ako kayabu sinzi ingene kihenze kagwa muri ico kinogo. Kaguye muri ico kinogo niho katangwa gutabaza. Karakoma induru, eka musanzwe munabizi n'ingene akayabu kavuga. Hariho imvugo yako nyambari nyawu nyawu ibintu mwene ivyo. Niho nyamutama yaza aregera ca kinogo, aravye hariya hasi gose abona yakayabu kariko karasaba imfashanyo kabuze nigwere. Nyamutama rero bivanye nuko ico kinogo kitari gisanzwe kimuha amazi menshi canke amazi yari asanzwe yakamye, niho ataronse inguvu yo kugira amanuke muri ico kinogo agende gukurayo ko kayabu. Niho rero yavuga ati je sinobikora ndumwe, reka ntabaza ababanyi. Niko nyamutama yaciye agenda kurondera ababanyi ku ruhande, arabarondera maze arabaronka, baramwitaba kuko yari n'umutama asanzwe abanye neza n'ababanyi biwe. Ababanyi bashitse niho rero baraba ukuntu ibintu bimeze, bivanye n'ukuntu yari yamaze kubabwira yuko ico kinogo kitakitanga amazi. Benshi muri bo bamubwira ati uzi n'inkuru ko nakano kayabu gasanzwe gakuze atana akamaro kagifise, atani ico gashobora kugufasha, reka dufurire kino kinogo ko n'ubundi nta mazi cyari kigitanga. Nyamutama arabitahura avuga ati nta kibazo, reka kino kinogo tugifurire. Niko rero bagenda kuzana ivyo bita ibipawa canke ibikoresho byo gusomba ivu kugira basuke muri ico kinogo. Habaye igitangaza uko babantu babatama canke babagenzi biwe baterera ivu muri ca kinogo, niko kakayabu kikunkumura ivu batereye muri ca kinogo kakaca gahagarara kuri ryavu basutsemwo kakaduga. Ubwo ko basukamwo ivu kakayabu kakikunkumura ivu kakaduga kakarihagararako kugeza naho ikinogo cyuzura. Ikinogo kugira cyuzure babatama bari bamaze kuryoherwa, baravuga ati uzi n'inkuru dusanzwe tunarushe, kino kinogo kiruzuye hasigaye niburi nk'imetero imwe. Niho bati bipawa hasi ko bari bamaze kuruha, barigira kumbe kakayabu uko bateramwe ibivu kagenda karabyikunkumura kaduga hejuru. Niho rero nyabatamba bagiye kakayabu urumva kari kakiri kazima, kaca karishogomangira kaba karakize, kava muri cya kinogo gakiza ubuzima. Mbega iyo nkuru itwigisha iki? Reka tuyibandanye. Uwo mugani uratwereka neza yuko atamvura idahita. We mugenzi canke inshuti unkurikira canke ukurikira kino kiganiro, ushobora kuba uri mu bibazo, ushobora kuba uri kurakubitwa ingumu, eka ushobora kuba uri kurakubitwa n'ibipawa, ushobora kuba ufise ibikuremereye, ariko nagomba nkuremeshe yuko ivyo bibazo canke izo ngorane uri kuracamwo zishobora kuba arizo zogutuma uvyuka ugahaguruka rugabo, ahubwo ugahagarara wari waguye.
nuvuga rero ino nkuru yagomba kutwereka neza yuko umwana w'umuntu ashobora guca mu bibazo. Ego iyo turonse ibibazo turagira ubwoba nk'abana b'abantu nibisanzwe. Ukagira ubwoba ukumva yuko ibibazo urimwo ari ibintu bigoye ahubwo bigiye kugufurira, ahubwo bigiye kuguta mu kuzimo, ahubwo bigiye kuguhamba. Ariko ugasanga ibyo bibazo ahubwo nivyo bigiye kuguha inguvu, bikaguha motivation, bikaguha guhaguruka, ugasanga bya bibazo wari urimwo nivyo uciyemwo kugira wige, umenye ejo canke na hirya y'ejo yuko ushobora guhagarara ugabo, ugasanga bya bibazo wari urimwo birakwigishije, ugasanga urakize, ugasanga ubuzima bwawe burahindutse, ugasanga umuryango wawe urahinduye, ugasanga abana bawe urabahinduye, ugasanga abo muvukana bahinduye, kubera bya bibazo yaciyemwo bikaba nk'icigwa canke nk'umwarimu wo kugisha mwaho n'ubuzima. Duhereje ngaho, nkuko natanguye nari nabivuze, navuze ati nta mvura idahita, no mugani nakoresheje kugira ntanga ino nkuru. Nyamba ino nkuru igufashije mwene wacu, ndagusabye umpe subscribe kugira tubandanye n'ibiganiro bikurikira. Ndabashimiye, Imana ibahezagire.